kocha Saint Paris tunamshukuru kwa Yego naenda bashimiye. Uganda tutakuwa zakuri cyane coach Saint Paris ni kama kuva nkiri muto narakunda umupira w'amaguru. Nibaza ko umuvyeyi wanje papa yakunda umupira w'amaguru cyane y'amantwara mu kibuga. Ndabikunda nyuma rero ndakinira ishure ndateba ndaja mu makade ndaja mu madiviziyo gushika naho nshika kuri runo rugero ngeze ku bw'abatenyereza. Ego narakinye natanguye muri kade yitwa Reginamu Jeka Reginamu ndamwitwa Bisoso benshi baramuzi. Amacanya muri dinamike etwaze diviziyo iyo muri dinamike ncanya Flamengo diviziyo nshaka yifuza yo mu magara Flamengo kina première division nakinye imyaka ibiri ncaja muri ekipe yitwa Ruguri harimo nyamba yitwa Rizeri ndakina no muri ekipe nationale kade na junior twakina Sekafa yo muri Sudan turagenda no mu eliminatoire ya junior ya Coupe d'Afrique ya Chad. Après aho naciye bambwira abavyeyi ati bihagarike gato wiraheza amashure nshaka ndabandanya universite ndaheza universite muri droit ngabo byakunze ko ndabwira abandi universite naciye ndona yitwa Dominique mu instructeur FIFA Cup telefone aho yarigeze kuba cyangwa international ya Kate Junior arambwira ati ndazi ubumenyi bwose impano bashobora kugira mu makipe Burundi abana b'Uburundi abaha abigisha umupira bamusaba yuko boza tukiga bigisha kocha sinigeze amezi kanaciye ngenda director atanga kocha turiga license kocha muri kitabe progresse ndamubera umuwaje umuntu yamubwiye naje gusubira uwitwa Haringingo Francis nawe ico gihe yarahavuye arambwira ati reka ndakubarize ko cyayo ndamutokora ko kubona kuza rero amandaza ndakora muri Vitaro ngabo sinshoboye kuhaguma ico gihe baciye baduhagaritse kubera byabaye n'amarezita twari dufise hacaza abandi bakoca twebwe tumera n'abahagaze canke ndagukorana n'umukoca yitwa Mutombora tubwira ivy'aba volontaire twagirisha aba volontaire bavuye hanze nk'aba Banyange ba Cedric abakinyi batafise ama equipe bari mu Rwanda nk'ama contrat yaheze turabagirisha kuri stade 6h du matin. Après turonka ikiraka na Mutombora kuko ico gihe nawe na equipe yari afise cyo kugenda buza turafasha Bumamuru kuko yagira imanuka twagenda 3 fois la semaine turakora muga wewe baca baramuhamagara muri Vitaro aze kubakoca nk'umumenyereza mukuru wa Vitaro. Yego nk'umumenyereza mukuru wa Vitaro baca baramuhamagara jewe ncanguma muri Bumamuru barambwira ati bandanye dufasha ko wari ukorana na Mutombora kandi twe twashoboye kumentena Bumamuru ugabo hariho ku budi president twari turimo baca bavuga rero ngume muri Bumamuru mbandanye ndabafasha cangumayo dukina ku budi president dukina quart de finale na Vitaro turayikuramwo tuja muri demi finale twakinye demi finale turayikuramwo tuja muri finale dukina na
Flambo cha turayitsinda 3-1 tubona gutwara igikombe. Ego Flambo bisanzwe cha tubona gutwara igikombe. Ico gihe yamenyerezwa na Ntakagero Omar. Hama mu nyuma ndaca baransaba yuko kuko ico gihe Mutombora yaciye ava muri Vitara acaja muri Bumamuru aca haza umukoca yitwa Mayiro baca baransaba yuko naza kumubera umuhajwe kandi muri Vitaro. Ndagaruka muri Vitaro turakorana match mazitatu match zibiri. Ama president w'umugwi witwa Top Junior arampamagara arambwira ati mufashe equipe yanje ni yanyuma. Ndabwira abadirija ico gihe twagwa equipe Vitaro twagwa n'umuntu president witwa Mukuru Arinda Evariste. Ndambwira ni burya je ndaronse equipe mu Kayanza yitwa Top Junior niyo ngiye wanashaka yananco je mugiye muri equipe ya nyuma mugiye kwica izina rya ambwira ati yabona muguru umva muri Vitaro na rumuwaje ari nkene yanba principal kugira ndabe nanje nivo yanje higera. Amarero equipe ndayifata Top Junior duheza turabakane ico gihe ndibuka Vitaro twakinye match ya nyuma afite match zibiri za nyuma zabaye mfise imanza y'ugukwa ubukwe bwanje na mariage sinashoboye kuboneka. Iyo tuzitsinda zose nibaza nko ushobora no kuronka n'ikibanza ca mbere. Amarero mu nyuma ico gihe Evariste abonye bigenze gutyo niho yaca mpamagara ati umwaka uza nkeneye ko dukorana muri Vitaro. Nkeneye ko dukorana kabisa narabonye ko ushoboye. Ndaza sinya imyaka 2 nabwira ati umwaka wa mbere nzoba uwa 4 kubera ni equipe nzoba mfashe ivuye mu bibanza ico gihe menga yahejeje ari indwi mbatari yicenda. Ngani equipe mbanza gusubira kubaka tugerageza umwaka wa mbere tuje muri Big 4 umwaka ukurikira aca turondera igikombe. Kandi niko vyagenze Imana yaradufashije bigenda uko nyene umwaka wa mbere tubabakane ukurikirana hamwe dutwaye igikombe mu mwaka uheze. Ndaguma rero kandi abana aho baje bandi bashasha nabo twatanganyira ne passe nabo barambwira ati n'ubu turagumana ubandanye n'umukoca wa mbere muri Vitaro. Gusimba gatandise ko karere y'ijoro yahagaritse kugira ubandanye amashuri. Mbega ari mu wundi kinasha gukina football kandi yiga amashuri ntizoko. Birashoboka muga biragoye kuko football yo mu Burundi umupira ahanini usaba kwama ku kibuga kuko hari gihe dukora avant ya none yaca yigajya biragoye. Mugabo birashoboka mu gihe rimwe na rimwe agiye nka Imana itashobora kuyiga kuko dukozereza après-midi turashobora gutorera mu gatondo ntaze après-midi agakora. Mu gihe dukoze avant ya après yiga nko mu université y'ubunye biga avant ya après usanga biba bigoye. Muga Imanite arashobora kuyiheza à l'aise. Uno musi aho turi uno musi mu Burundi umukiriya akina muri Primus League. Est-ce que turafasha ko nyize birashoboka ko ashobora gutungana na football n'uburyo akora muri Primus League? Ukuri sinokubesha ngo umupira wo mu Burundi wotunga abantu. Umupira wo mu Burundi aracariho ikibazo cyane cyane kubijanye n'uburyo kubera mu Burundi nta roya sponsoring ihari. Abakinyi usanga bahembwa amahera make cyane nk'uhembwa menshi bashobora gusanga ahembwa 500. Umva ciye abipangamo inzu y'200 canke 150 akagira umugore n'abana kubagaburira ntibiba bigishobotse n'ibibazo. Rero nibaza ko ngaho mu Burundi kenshi yego hariho tara umugabo nta mahera yo gutunga umuryango umukinyi yoshoboka. Twese maze kumenyereza mu bitaro mikano mu Burundi muri division deuxième division niba ari mukinyi muri karere yawe hano mu Burundi umaze kumenyereza gati uyu mukinyi arasumba abandi umukinyi akomeye maze kumenyereza. Sinzi biragoye kuvuga ngo n'umukinyi umwe canke babiri. Ni benshi ndamaze kumenyereza abakinyi benshi mwarababonye d'ailleurs umwaka uheze Vitaro yagize abakinyi benshi babaye muri equipe type ya championnat ba Alfani ba Fred. Ni benshi twarahuye n'abakinyi benshi aba bose ba Kesi n'abakinyi beza aba Yakubu
abandi ba Prince n'abakinyi tumaze kuramura bakaja mu equipe nationale bakerekana yuko ama equipe ariko baravamo bariko barayahesha iteka. Nk'umukoci ni uwo umukoci akwinspira cyane apara mu Burundi fatu isi umukoci akwinspira hagati mbo ndakunda cyane style ya Pep Guardiola jeu ya possession arakunda De Zerbi Roberto De Zerbi ndamukunda bose ni bamwe yaje ya jeu ya possession muganga ndakunda na jeu direct ya Jurgen Klopp. Ni ibihe bibi twaciyemo ama equipe akunda gucamo mbo cyane twebwe aho novuga ko ikibazo twagize twaratakaje abakinyi nita ko nka ba Fred Barfane bavari mu gardien abakinyi mu ma equipe ubuza abakinyi babiri canke batatu bane equipe iba destabilize kugira uzana abandi basubire kugira ico no bita cohesion bashobore gusubira kumenyerana bisaba nk'undi mwaka uko nabona bafashe imyaka 2 kugira ngo dushobore gutwara igikombe rumva rero biragoye gusubira kwirota bisa mugabo turate cizere turizera yuko tuzosubira kugira tukaduza equipe tukaja mu bihe vyiza. Tuvuga ko insi defete magize muri Champions League ku mugwa Yanga ya affects umugwa oya Yanga n'umugwi novuga n'indi nivo Yanga ni nivo yindi ku mugwa Vitaro twabaye abambere tugahura na Yanga ibintu bisanzwe sinzi ko murabona ama equipe nibura ejo naravye equipe match ya Barcelona na Valence 5-0 ni equipe ziri muri division imwe sinovuga ngo ni ikintu ca affects ku mugwi wacu Yanga ahigeze Yanga mukinyi amahera hembwa abakocha staff ravye igeze kuri nivo y'Iburaya igira ama pre-season mu Budagi mane umva twebwe biragoye pre-season tuyigize ikomeye tuyigira igitera musoro ngana musonga pre-season abakozi ni bafite itegeko mu bako ntibadebukigwe kuko warakunze umugwe n'ubuheba uko watsinzwe ahubwo urawukunda gushika no mu bihe bibi ukawuguma inyuma ukawufata mu mugongo gushika usubiye guhaguruka bizere intsinzi tugiye kwirondera kandi murakoze nawe turakwifuje n'amahirwe muri karere ariko ikiyumije ni ko natsinaje ngire karere kagira n'ubukene hano ndashaka abana urabona ushaje cyane murakoze cyane murakoze neza nawe